amashi menshi nyene icubahiro amaze gushika hano. Amashi menshi cyane gose ku Mana yacu. Amashi menshi ku Mana yacu. Reka dusabe abo muri protocole bajejwe kwereka abantu aho bahagarara. Dusabe abo muri protocole bajejwe kwereka abantu ibibanza bazaba bahagazemwo babikore mu bubangutsi kugira ngo turongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wiwe. Amashi menshi ku Mana. Amashi nyene icubahiro ari kumwe n'umutambukanyi wiwe First Lady Première Dame. Hanyuma nsabe mukanya tugiye aho tugomba kugaragaza umunezero, amashimwe kuvy'Imana yacu yadukoreye mwa kino gihe turiko turahimbaza isabukuru y'imyaka 2 irangiye. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu atewe iteka n'Imana ryo kurongora kino gihugu cacu ciza dukunda c'u Burundi. Reka nsabe aho rukomera amashi menshi Imana yacu. Amashi. Abanyamuramvya, haleluya. Reka mwirabira abanyamuramvya basidukanye n'iyonka ntiworaba hano kuri Stade Royal. Mukanya rero nsabe abari mu buhinga bw'ivyuma, reka nsabe abatimbo mwihangane gato, abavuza ingoma mwihangane gato kugira ngo murakoze cyane. Amashi menshi ku Mana yacu. Abari mu buhinga bw'ivyuma, hanyuma chorale murakurikira indirimbo murazizi cyane kugira ngo dufashanye muri defile turongowemo na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa cyane. Ndabona umukuru w'inama nkenguzamateka, cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu n'abandi bubahwa, umuhuza w'abarundi. Kaze hariya mu buhinga bw'ivyuma. Reka nsabe tuduze ibiganza hejuru twese abanezerewe. Haleluya. Gohabwa ikuzo Mana ya Aburahamu. Kaze ubuhinga bw'ivyuma shiramwo. Urugendo rwatanguye. Imbere hari nyeri cubahiro umukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wiwe nibo baturongoye. Hariya Mugweza n'umwungere ushengero rya Pentecote Mugweza hano mu ntara ya Muramvya. None rero bakunzi, reka muri kano kanya nsabe bano baririmbyi beza, abana bambaye neza ba nyene cubahiro umukuru w'igihugu. Reka mbanze nsabe abicaye mwese n'abahagaze tubaha ikaze kuko aribo baririmbyi ba mbere bashitse hano kuri podium. Muri kano kanya tuduze ibiganza hejuru duha ikaze bano baririmbyi. Namwe mudufashe kwakira mama Burundi kugira aze kudusengera. Kaze baririmbyi. No kuvuga bariko bararirimba karirimbo duca tumusaba avyaguruke ashike hano akazemwo gahezagira ishengero, gahezagira abantu bose, nawe nyene kamuhezagira, kadufasha kwinjira mu mpwemu yo gusenga Imana. Kaze. Imirimo yako
Go.
rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Mana yacu turagushima kuri Imana igira neza. Turarengutse imbere yawe abarundi n'abarundikazi tuzanye amashimwe. Turagutazira Mana, urabikwiye kuko uri Imana ivuga bikaba. Iyo wugaye ntawugurura, ndetse niyo wuguruye ntawugara. None Mana nzima, turaciye bugufi dushima igitangaza bakoreye abarundi. Twebwe turi ngaha turashima konge kuduha impemu y'abazima. Turagushima ko wadutije ubuzima. Nubishimirwe n'ubiherwa amashi menshi Imana igira neza. Uri Imana utarikigirwamana, uri Imana yumva, uri Imana yumva amasengesho. None Mana ugira neza, reka tugutazire kuko urazi ibyo tuko turagusaba. Nta numwe yotubuza kukuririmbira, nta numwe yobuza abarundi kugushimira kuko imirimo yawe iratangaje. Yesu Kristo waratsinze urugamba n'abarundi uzoguma utuneshereza, kandi turavyizeye mu bitangazo dukorera. Haro byinshi watugwaniye, intambara nyinshi zararenganye. None Mana ugira neza, turagutazira, turagushimira Mana ugira neza. Reka data tugusabe kuko uri Imana, kuko uri umuvyeyi. Turi ngaha ngo tukwereke iyi myaka 2 maze igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro. Reka tugushimire Mana kuri ubu butegetsi bumaze imyaka 2. Sigiha Mana n'umugambi wawe. Ibi byose wari ubizi, warozi kwino saha abarundi bazabari ngaha bagushima. None reka tugusabe kuko wama uteza amatwi abana bawe, kuko wama ubona ibyo abana bawe bakeneye, bya ibyo bagusabye n'ibyo batagusabye urabibaha iyo ubonye ko bibereye. Reka Mana nzima tukwereke igihugu cy'u Burundi, guma ukizitirira, ukirinde cyakiza gihandisi coronavirus. None Mana ugira neza, twarakubonye muri byinshi n'ubu tuzoguma tukubona. Reka tutangure kino gikorane tukwereka n'abarundi, cyorora imitima y'abarundi, abari ngaha n'abatari ngaha. Ugendagendere aho inzigo yimye, aho ishari ryagize icumbi. Mana ugira neza, turakweretse abagenda ari ntama ku mubiri ariko ku mutima aramabingira. Bahindure ubwoko bwawe, hindura ubwoko bw'abarundi ubakure mu bwiyorobetsi. Mana ugira neza, turakweretse aho wakiragije kino gihugu cy'u Burundi, turakweretse abamufasha, bahe ibyumviro bimwe, bahe imigambi imwe kugira bubake igihugu cyiza baduhaye. Mana ni uzi imitima y'umwe wese, ni uzi imigambi y'umwe wese. Turazi ko Mana nzima ukorera mu ibanga, haro byinshi ukora Mana ukigaragaza kubw'ubushobozi bwawe. Gendagendera inzego z'igihugu kuva hejuru gushika hasi, gushika no kuri umwe nyarucari, umwereke igihugu cy'u Burundi ko gitegerezwa kubungabungwa na beneco. Ega Mana ugira neza, warakiduhaye kugira ngo kidutunge, kize gitutungire n'abacu, tuze tukirage n'abacu kiri mu mahoro, kiri mu mutekano. Mana ushobora byose, turagusabye ugumuduha akayaga keza, akazuba keza, akavura keza gatotahaza imirima izotunga abarundi. Mana ushobora byose, turakweretse n'amazi meza baduhaye. Turagushimiye, guma uyabungabunga ntatosekare kugira ngo acyorore imibiri yacu ndetse n'imitima yacu ishikirwe iguma icyorowe n'amaraso yawe ya Yesu Kristo. Turahamagaje abamarayika barinzi, turahamagaje abamarayika bakuru, Mikayeli, Gaburiyeli, Rafayeli ndetse n'abandi bose ubona ko bashobora kurwana intambara zo mu mutima nizo zikomeye. Mana ugira neza, ngo turwana saba inyama n'amaraso, naco gituma dutaramuje ico cyose coza gihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe, turasa amadayimoni agenda, turasa impwemu mbi ziboneka n'izitaboneka mu izina rya Yesu. Turahamagaje ubushobozi buva mu ijuru, turahamagaje abamarayika baze batugwanirire, turahamagaje ubutatu bweranda kuko Mana ushobora byose. Tutari kumwe nawe nta na kimwe umurundi yo kwishoboza.
Mana ugira neza, uraguma utubungabunga, uraguma utugendagendanira, Mana uguma utubera umurinzi mukuru. Mana ushobora byose, andika kirazira ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Andika kirazira ku barundi bose, amaraso yawe agendagende kuri bo aboze. Gendura ukoropa aho bagenda bahonyura abarundi, haba mu makungu, umurundi agende mu mahoro, agenda amerewe neza, agende cyane cyane yamamaza izina ryawe. Kandi Mana ugira neza, ntitworeka kugushimira ko waduhaye Sebarundi agutahura kandi yamaze kukumenya, akubaha, urabimuharura kugororotsi. Ndetse nabo bose b'abarundi bagenda bakubaha, abatakubaha nabo ubahindukize baze baguhindukirire. Nta yandi mirukiro yacu atari kuri wewe, Imana irema byose, Imana yamyeho, Imana iriho kandi Imana izokwamaho. Kandi Imana ugira neza, uratuzi, uratutahura, ndetse n'ibyinyegeje ibina mu mutima, ibyo umuntu atazi, ibyo umuntu azi byose uratubabarira abarundi, ndetse n'abanyamahanga bari mu Burundi ubahe gutahura Uburundi. Mana nzima, Uburundi buze bubakarore keza ka Afrika yose, buze bukwize ubutumwa mu mahanga yose. Mana buze bukwize ijambo ry'Imana, baze bakumenye bakuye ku barundi, tuze tubakaroro keza, akaroro keza katuma tuba umunyu w'isi, akanovera isi yose izoza ihurumbira, kuko umurundi amaze gutahura nawe ukamumenya uko ari umwana wawe. Mana ushobora byose, watwigishije gusenga muri make, naco gituma ibyo twagusabye urabizi, ariko nitwereka gusabira n'ingo. Hariho ingo Mana nzima zihebangamiwe, hariho ingo zitosekajwe n'ubugunge, gusesagura, ugushurashura. Mana ugira neza, turakweretsa abo bose biyorobeka, ubashira habona, ubamara amazi, hanyuma bahindukire ijambo ryawe, ucubaha kwihana. Abo bose bagenda biyorobeka ubashira habona. Mana ugira neza, turakweretse umwe wese umurundi ahari, umuhe gukora ico yahamagariwe, kugira ngo izina ryawe rirushije kuja hejuru. Mana ushobora byose, nta kindi twogusaba atari kutwama hafi, atari kwama hafi abarundi, atari kwamudukingira, utwambika inkinzo yawe, inkinzo itamenwa, inkinzo umwazi cetani adashobora kumena, naho yorase imyampi yose ivuye hehe idashobora gutobora. Kandi twishimikije amaraso meranda, twishimikije ubutatu bweranda, Data, Mwana na Mutima mweranda, tureza kubishoboka. Mana Yesu Kristo watwigishije gusenga igisabisho ca Dawe wa twese uri mu ijuru. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nukwire hose, ibyo ushaka nibwirwe ku isi no mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, uturekure ibicumuro vyacu nkuko natwe turiko batubwiye nabi, ntudutanye ibitwosha nabi, kiza wa mubi. Amen. Amashimeshi ku Mana yacu. Amashimeshi ku Mana yacu, ku isengesho ryo kugura icese bino birori vy'amasengesho yo gushimira Imana. Abatimbo bandanya kugira ngo dushikane mama mu kibanza. Kaze bandanya. Murakoze. Reka dusabe tubyaguruke mu bibanza twicayemo kugira ngo twumve ururirimbo rwo guhayagiza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Inje nsaba muri ako kanyene nyakubahwa buramatari wino ntara nziza ya Muramvya ace ashika hano ururirimbo ruheze kugira ngo acashikiriza ijambo ry'ikaze.
kaze nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, intara nziza abene gihugu baho basidukanye niyo nka ni benshi cyane. Reka nsabe aho uri hose, uri umushitsi uri umusangwa, dufashanye gukeza abanyamuramvya kukuntu bitavye ari benshi bagasidukana niyo nka bakazana n'umutima ubikunze. Tubakomere amashi menshi cyane gose abanyamuramvya. Abanyamuramvya ni beza cyane gose, baritavye bino birori ku rugero rushimishije. Reka nsaba abanyamuramvya mwese muduze ibiganza hejuru aho muri. Abanyamuramvya muduze ibiganza hejuru. Reka nsabe aho muri komine Muramvya yonyene muri ngaha ibiganza hejuru. Komine Muramvya yonyene, murakoze cyane. Komine Mbuye, komine Mbuye duze ibiganza hejuru. Komine Kiganda, reka ibisigaye buramatari aca bandanya adufashe kugira ngo ijambo ry'ikaze ryo kwakira abashitsi. Kaze nyakubahwa buramatari. Nyene cubahiro, Mana nziza, Mana y'urukundo, nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu n'umutambekanyi wanyu, nyene iteka mukuru w'inama nkenguza amateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyeniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nyakubahwa mutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkuru nziza, nyakubahwa mutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Melchior Ndadaye, banyakubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguza amateka z'u Burundi, banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, banyakubahwa bashikiranganji ba leta y'u Burundi, banyakubahwa basaseredoti bihebeye Imana, bapastori namwe bavuga butumwa mwaje kwitaba runo rubanza, nyakubahwa urongoye sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa urongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, reka tuvuge tuti bubahwa mwese mwiteka n'ivyubahiro vyanyu muhabwa n'uhoraho Imana mushobora vyose. Bene gihugu mwese mwitavye urubanza rudasanzwe guno munsi, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano, demokrasi, iterambere n'urukundo rukomoka ku Mana yacu mushobora vyose. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu, wubahwa mwese mwaduteye iteka kuri uno munsi udasanzwe,
mu byubahiro byanyu nagomba mu nkundire duhere kukengurukira Imana mushobora byose iyo dushikanye muri kino kibanza turi bazima tukaba turiko turayihimbaza twitazira mu kanyamuneza ntangere. Mu nkundire rero mu byubahiro byanyu iyo Mana twese yaduhaye tuyikengurukire mu kuyikomera amashi menshi cyane. Nagomba kandi mumfashe dukengurukire bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, inzego z'igihugu arongoye hamwe n'umuryango wiwe. Kubona kuri uyu munsi uri hejuru yateye iteka ridasanzwe intara ya Muramvya ngo yakire igikorane amasengesho agiye kumara ikiringo c'imisi 3 abera ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Mu nkundire kandi n'amashi menshi cyane tumukengurukire cyane bimwe vy'umwihariko. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, bubahwa mwese mwatugendeye ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Kubw'iryo teka ridasanzwe ryatewe intara ya Muramvya, kw'izina ry'abenegihugu b'intara ya Muramvya, eka no kw'izina ryanje nyene ndi n'akanyamuneza iteka n'icubahiro bidasanzwe byo kubakira icese ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Kaze kandi mwisange mugubwe neza muroranigwe kanatsinda mwashikiye mu banyu. Turabakunda kandi twari tubanyotewe cyane. Nsabe abasangwa mu ntizi biganza twakirize amashi menshi cyane abashitsi batugendeye. Tubifurije koroherwa no kwisanzura mu mwanya wose mugiye kumara muri ino ntara ya Muramvya, maze akayaga keza karangwa muri iyi ntara kazobatembe neza, gutyo muhimbagwe kandi munezerwe. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, bubahwa mwese bashitsi namwe basangwa. Iyi ntara ya Muramvya no munsi yatewe iteka yo gutunganirizwamwo aya masengesho. Ni intara kuva kera na rindi yamyirangwamwo abenegihugu bayoboka Imana kandi bakunda no kuyambaza. Ivyo bikagaragarira no kubibanza iyi ntara ifise byaberamwo amasengesho aho hambere hahise muri kahise kayo. Nuno munsi rero uri hejuru intara nziza ya Muramvya ikabirangwamwo abenegihugu bakunda Imana bakayisenga ndetse bakanayishira imbere mu byo bakora byose, tudasize inyuma ku y'icubahiro kidasanzwe, icubahiro gihabwa Imana nyene. Intara ya Muramvya ni intara irimwo abenegihugu barangwa n'urukundo, ugushigikirana no gutabarana iyo bibaye ngombwa. Ivyo navyo bikaba ari Imana ikunda kandi ishaka ku bana bayo. Abenegihugu b'intara ya Muramvya bahimbariza Imana mu madini n'amashengero bitandukanye, ariko muri bo ibice birenga 80% bakaba ari abakatolika. Twabamenyesha kandi ko umubano ari mwiza cyane hagati y'abenegihugu basengera mu madini n'amashengero bitandukanye birangurira ubutumwa ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Ivyo navyo bigatuma
atamishamirano yigera yibonekeza hagati y'amashengero n'amadini arangurira ubutumwa ngaha mu ntara nziza ya Muramvya kubwo mubano mwiza uri hagati y'amadini n'amashengero, umubano mwiza uri hagati y'abene gihugu. Vyongeye uwo mubano uradufasha gutsimbataza amahoro, umutekano n'urukundo ngaha mu ntara nziza ya Muramvya no mu bene gihugu bimuramvya. Turakengurutse rero ubugira kandi kuri aka karyo keza intara ihawe ko kwakira ku njuro ya mbere igikorane c'amasengesho. Narijya mwumvise ko intara yamirimwo abene gihugu bakunda Imana, haba muri kahise, muri kubu, eka ntitunakekeranya ko no muri kazoza ariko bizokwama. Tuboneyeho rero akaryo kukeza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, leta arongoye, umuryango wiwe hamwe n'abarundi bose kwisabukuru y'ikiringo c'imyaka 2 buca kirangira igihugu kiyobowe n'inzego nshasha zashizweho n'abene gihugu biciye mu matora adakumira yo mu mwaka w'2020. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, ubahwa mwese, mwaduteye iteka kuri uno munsi mwiza cyane. Sinosozera rino jambo ntashimiye leta y'u Burundi irongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Sinosozera ntayishimiye kuba yarahisemwo gushira Imana imbere kugeza naho bishigwa no mwibwirizwa rikuru rigenga igihugu. Iryo naryo rikaba ari bwirizwa shingiro, umushinge w'ayandi mabwirizwa yose. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza Uburundi, bubahwa mwese, biheye Imana, bashitsi bahire namwe basangwa. Sinagomba kurondogora, ariko nagomba sozere rino jambo ry'ikaze nongera kubakengurukira kubwira iteka mwadutenga mu ntara nziza ya Muramvya. Ndabipfurize kuzuzwa mutima mweranda canke mpwemu yera mu mitima yanyu mu kiringo cose c'imisi 3 tugiye kumarana ngaha mu ntara ya Muramvya turi mu masengesho. Inyigisho tuzoharonkera tuzozitege yompi, zitunyure, tuzishire ku muzirikanyi, gutyo zodufashe kubaka igihugu cacu cy'u Burundi n'intara yacu nziza ya Muramvya idasigaye inyuma. Niharambe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, niharambe indongozi zitorewe n'abene igihugu zikitwararika ineza yabo, niharambe amahoro, umutekano, demokrasi n'urukundo rukomoka ku Mana yacu mushobora byose. Murakoze. Arakoze cyane nyakubahwa buramatari wino ntara nziza ya Bubanza ku ijambo ry'ikaze ya Muramvya intara nziza ya Muramvya ku ijambo ry'ikaze amaze kudushikiriza. Reka rero dusabe abaririmbyi beza cyane gose mu bampera amashi bariko baraduga hano kuri podium, n'abaririmbyi bo mu ishengero rya twakiriye no munsi mu nkuka y'imisa. Kaze Nyericho mukuru w'igihugu cacu Burundi n'umutamukanyi wanyu n'abanyakwaha mwese, munyemerere duha Imana icubahiro, dusome ijambo ry'urufatiro duhagurutse. Ku ijambo ry'Imana riravuga ko ijambo ryayo yarishize hejuru y'izina ryayo. Reka dusome igitabo c'Abikorosayi igice ca 3 kuva ku murongo w'12 gushika ku w'17. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana, mubabarirana
iyo umuntu agize icapfa n'uwundi. Nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe muba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, niwo mugozi uzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mwame mukenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose. Mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibya mpwemu. Muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose, mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese. Kubw'uwo Imana ihabwa icubahiro. Yo
amashi menshi ku mana yacu kuri bwa chorale magnificat, amashi menshi ku bw'ino chorale. Murakoze abaririmbyi, murakoze cyane. Nagira ubu naho mudutunge kuri cyo muza kubona gihindutse ku nteguro twari twababwiye. Twagomba imbere ya byose mudukundire tubanze twumve ubutumwa bwiza, tubanze twumve ijambo ry'Imana dushikirizwa n'umukozi w'Imana Révérend Pasteur Bazishaka Juvenal, représentant légal w'ishengero rya Fekabu mu Burundi. Kaze mukozi w'Imana, twumve ijambo ry'Imana. Mu kwakira ijambo ry'Imana dukome amashi menshi 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 kugira ngo tugaragaze ko twiteguriye kumva ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Reka dusubire dusome rya jambo batubwira ry'urufatiro. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza n'ukwicisha bugufi n'ugutekereza n'ukwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahaririye namwe abe ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo, mwambare urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmo ubwenge bwose, mwigishanye muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mu izina rya Yesu, mushima Data wa twese kubw'uwo. Imana nishimwe cyane. Abantu batanze iyi ntumbero y'iki gikorane, Imana ibahezagire. Yuko nabonye ibintu bitanu Imana ikeneye mu bantu, n'ukwambara ngo bamwambare. Ubwa mbere abatoranijwe n'Imana, mwese mwaratoranijwe, rero mwambare umutima w'ikigongwe. Ikigongwe kirakenewe, n'ineza n'ukwicisha bugufi n'ugutekereza n'ubugwaneza, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi, kuko umwami wacu yabahaririye namwe abe ariko muharirana. Gira mugenza utabantu ntibabura ivyo bapfa. Tariki ijambo ry'Imana ritubwiye ngo duharirane nimba vyashitse akagira ibitagenda neza. Burya n'umugabo n'umugore bariko basezerana bavuga bati vyose bizogenda neza, ariko ivyo bapfa bamaze kubaka ntibibura. Mugabo Imana ivuga ngo muharirane kandi mwambare umutima w'ikigongo, umuntu agira ikigongo agire n'ineza. Ndashimye kuri iki gisomwa baduhaye, by'ukuri Imana ibahezagire cyane. Mfise ijambo ry'Imana rigeretse kuri iri ngomba ko tuvugana, riri mu byakozwe n'intumwa igice ca 13, ndasoma ku murongo 34 kugeza ku murongo 39. mu ntunge muje kuharondera, jewe reka mbanze nsome ariko mukurikirane. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 13 umurongo 34 kugeza ku murongo 39. Kandi kuko yamuzuye mu bapfuye atazosubira mu iborero, yavuze itya iti, nzobaha imigisha yera ya Dawidi itazovaho. No muri zaburi yindi yavuze ngo ntuzotanga uwera wawe ngo azabore. Yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira ahambya basekuruza arabora. Ariko uwo Imana yazuye ntaho yigeze abora. Nuko bagabo bene data, nimumenye ko muri uwo ariho mubwirizwa guharirwa ivyaha, kandi niwe atsindanishiriza umwizera wese kuri vyose ivyo mutashoboye gutsindanishirizwa n'ivyagezwe.
ndasoma mu baheburayo igice cya 5 umurongo wa mbere. Ndasomya abaheburayo igice cya 5 umurongo wa mbere. Abasoma Bibiliya munyarutse, havuga ngo umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirirwaho gukorera Imana ku bw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atanga ibimazi byombi vy'ivyaha, kandi ashobora kwihanganira inyoberwa n'abazimiye kuko nawe nyene harahagira intege nke. Nico gituma akwiye no kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha nk'uko abitangira n'abandi bantu. Nta muntu yiha ico cubahiro kitahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe, niko biri na Kristo siwe yihaye ico cubahiro cyo kuba umuherezi mukuru, ariko yagihawe niyamubariye iturubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Imana nihabwa icubahiro cyane. Aya majambo navuze umwami Dawidi ingene yahamagawe kurongora abantu. Ndakwibutse ko abasoma ijambo ry'Imana, Dawidi n'umwami agira kabiri Abisirayeli bavuye muri Egiputa bashitse mu gihugu c'isezerano. Sinzi ko Uburundi bwacu tutarava muri Egiputa, sinzi ko tutarashika mu gihugu c'isezerano. Abemeza ko turi mu gihugu c'isezerano dukomera Imana amashi yadushikanye mu gihugu c'isezerano. Dawidi ndakwibutsa ikindi kandi ko mu guhamagagwa kwiwe yahamagawe akiri muto. Abantu babiravye babona bidakunda, ariko kuko Imana ariyo yari yamuhamagaye, Imana niyo yamushoboje. Nagira ndakubwire ngo Imana yaguhamagaye nk'umurongozi, niwakomeza kurondera mu nyonga zayo niyo izogushoboza. Birashoboka ko abantu bavuga bati ntibizokunda, birashoboka ko abantu bavuga bati ntibishoboka, birashoboka ko abantu bavuga teheraba, ariko ijambo ry'Imana muri Yesaya 60 umurongo wa 22 havuga ngo inkengegwa izova mu igihumbi kandi nyarucari azobihanga rikomeye. Je uhoraho nzobishitsa n'ingoga igihe cyavyo kigeze. Imana ibishitsa tuyikomera amashira gahezagirwa, yikomera amashi. Imana niyibishitsa, Imana niyibishitsa. Dawidi wibuke ko umunsi bamwimika iwabo hari hateguwe umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru Dawidi ntiyari muri wo. Wibuke ko yari kuragira. Umuherezi Samweli araza abwira Isayi, aramubwira ati uyu munsi dufise urubanza kandi tugomba kwimika umwami w'Abisirayeli. Araza ahamagara Isayi, azana abahungu biwe uko 7. Mugabo Imana ivuga ngo abo bose ntawe nabonyemwo, sinabashimye, hariho uwo ntabona. N'abatagushima Imana niyagushima izogushira hejuru mu izina rya Yesu. Ndasubiyemwo naho abantu batogushima, Imana niyagushima izogushira hejuru mu izina rya Yesu. Wibuke ko uyu Dawidi yari kuragira. Wibuke umuntu umunsi mukuru utegurwa mu muryango ntibamwibuke. Hari aho abantu bashobora kuba batakwibuka, ariko Imana niyakwibuka izogushira hejuru mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo Imana ikwibutse nawe ukwibagira. Sinzi ko wavyumvise, abavyumvise dusanganira Imana yibuka abantu gutya. Uyu rero Dawidi kuko Imana yamushimye iravuga ngo uwo ngomba ntaraza. Arabaza Samweli, nta wundi ahari? Ngoya nta wundi asigaye. Ubusigaye ntibimukwiye, ubusigaye n'umwungere. Naco bitwaye iyo wavuye, igihambaye n'ico uri kurakora.
hari abantu bakurabira muri kahise ariko Imana igushimye ntayitogukura ndakitogukoresha mu izina rya Yesu. Abantu baraba Dawidi babona umenga siwe, bamurungika kuragira iminsi mikuru irabandanya, ariko kuko Imana yari yamushimye, Samweli avuga ngo nitwicara ngo turye kandi nitwicara ngo tunywe. Dawidi ataraza, baramutuma ko araza. Dawidi arengutse, bakuru we ntibabona ko ari we, na se na nyina ntibabona ko ari we. Hari igihe Imana iguha ikibanza abantu bakabona ko atari wewe, ariko ko Imana yagitanze iraca inzira ikacerekana kandi ikagishisa. Tuyikomera amashyi yo Mana iragahezagirwa. Dawidi Imana ibwira Samweli murobanuza amavuta n'uwo nyene, amurobanuza amavuta. Bakuru we barorera baratangara, mbega yakabaye Dawidi ko twebwe twari twamuhaye ikibanza twibaza ko akwiriye ikibanza baguha, ariko Imana irashobora kukiguhindurira. Imana irashobora kukiguhindurira mu izina rya Yesu. Hari abantu uyu mwaka batari biteze kuronka amadekre, bagiye babona bayaronka kuko Imana yabahinduriye. Imana irahindura byose. Hari abantu batari biteze kubona ibigenda neza, ariko uyu mwaka byaragenze neza. N'Uburundi bwacu hari abatari biteze ko bigenda neza, ariko biragenda neza mu izina rya Yesu. Dawidi agira amavuta, aca yacira bugufi, asubira kwiragirira. Ikindi kiringo cyaranze Dawidi n'igihe Abisirayeli bahuye n'ikigeragezo cy'intambara. Nagira ndakwibutse ko Abisirayeli naho bashitse muri Egiputa, bavuye muri Egiputa bagashika i Kanani, intambara ntizaciye zihera, intambara zarakomeje. Ariko nagira ndakubwire ngo iyakugwaniye, iyagwaniye Uburundi muri ya myaka, iyagwaniye Abarundi muri ya myaka, iyagwaniye ubugingo bwawe muri ya myaka, iyagwaniye abana bawe, iyagwaniye igikorwa cyawe, iracariho ngo ikugwanire mu izina rya Yesu. Vuga uti Imana iracariho ngo ikugwanire mu izina rya Yesu. Dawidi ahura abakuru we bari ku rugamba, bahuye n'ikigatanya bita Goliyati. Dawidi yarabagemuriye, zamurungikanye umugemu wo kubagemurira. Dawidi kubw'amateka n'amavuta yari kuri we n'amasezerano y'Imana, yari yagize urugendo rurerure rwo kubagemurira hafi ibirometero 65. Yari yiriwe yikoreye indya zingana ibiro hagati ya 25 na 30. Urumva yararushe, ariko Imana niruhura barushe mu izina rya Yesu. Imana irashobora kukuruhura, Imana irashobora kugukoresha, Imana ikivyura. Dawidi asanga bahanganye na Goliyati, arababaza ati mbega ko mutinya, ko mwihebura, ni kubera iki? Bamubwira ati ni utazi amakuru, ni utazi Goliyati. Goliyati ni gihangange mu Bafilisitiya, atumereye nabi, atugejeje kure. Aravuga ati mbega ari hehe? Abaza ati mbega uwo kwica Goliyati yogororerwa iki? Baramwitegereza bakuru we, baramubwira bati wa mwana ivyo uri kuravuga nibiki? Subira hariya inyuma. Arasubira abaza uwundi, arasubira abaza uwundi, kuko yari kwa mavuta y'Imana, yari kwa amasezerano y'Imana. Abariko amasezerano y'Imana, Imana izobakomeza ibakoresha ibikomeye mu izina rya Yesu. Dawidi muri ako kanya aravuga ati jewe ndashobora gutabara Abisirayeli, naho ndushe, naho niriwe ndagenda, ndashobora kubatabara. Imana yaragutoranije ngo utabare abantu muri iki gihe. Nagira ndakubwire ko Imana yaragutoranije ukore ivyo Imana yaguhamagariye. Dawidi muri ako kanya bamurengukana ku mwami Sauli, aramubaza ati mwana uracyari muto, ntiwobishobora, natwe twananiwe. Nagira ndakubwire ko birashoboka mu izina rya Yesu, kwivyananiye abandi mushobora kubikora mu izina rya Yesu. Naho abandi vyo bananira, ariko ugende mu izina rya Yesu, birashoboka. Iyi Mana Uburundi n'Abarundi mwashize imbere niyituma vyose bishoboka. Iyi Mana iratuma vyose bishoboka, narabibonye. Mana ituma bishoboka. Ndiko ndegereza imyaka 63. Urumva maze kubona ibitari bike, narabonye ibidashoboka. Imana ibishobora.
Dawidi ageze ngaho aragenda aravuga ati jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uyu mufilisitiya w'intakebwa. Bamwambika ibigwanisho bari bambaye, atambuye ntivyakunda, avuga ati bisi ndabimenyereye, nimunyambika ivyo menyereye, ngomba ngende mu izina rya Yesu. Dawidi bamwambitse ivyo aravyiyambura, ariko yambara inkoni y'ubwungere. Nagira ndababwire ngo ugende nk'uko Imana yaguhamagaye, ukore nk'uko Imana yaguhamagaye. Imana nizo gukoresha ibikomeye, Imana izokoresha Uburundi bikomeye nibagenda nk'uko Imana yabahamagaye. Dawidi amaze kugenda ahura na Goliyati, urazi ivyo akahise kose. Dawidi ahura nawe aramunesha, aramurwanya, Abisirayeli baratabarwa. Uracariho ngo utabara Abarundi, Imana iracariho ngo igukoreshe neza. Twasomye ijambo ry'Imana ngo Dawidi mu gihe ciwe akora ivyo Imana igomba. Igihe cawe na wewe urahamagawe, na wewe wahamagawe, ni igihe cawe gukora ivyo Imana igomba. Ico kibanza urimwo ni Imana yakigusizemwo. Uhamagarirwa gukora ivyo Imana igomba, uhamagarirwa gukora ivyo Imana ikeneye. Mbega ivyo Imana ikeneye nibiki? Ikeneye ku Burundi n'Abarundi baronka amahoro, ikeneye ku Burundi n'Abarundi batabarwa, ikeneye ku Burundi n'Abarundi bitekanirwa. Wewe rero ubifisemwo uruhara. Dawidi mu gihe ciwe Bibiliya ivuga ngo akora ivyo Imana igomba. Ikibazo ndakubaza, mu gihe cawe uri gukora iki? Mu gihe cawe mu kibanza urimwo uri gukora iki? Mbega uri gukorera mu bugombe bw'Imana? Mbega uri gukora ivyo Imana igomba? Twasomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice ca 5 umurongo wa mbere ngo umuherezi wese mukuru yarobanuwe mu bantu. Nagira ndakubwire kuko kurobanurwa twumvise kwambara umutima w'ineza no gutekereza. Imana yacishije ku barongozi b'igihugu cacu, bamwe murarobanurwa, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo wese umuherezi wese uko ari kose yarobanuwe mu bantu, kandi yashiriweho gukorera Imana kubw'abantu. Nta kindi na kimubereye ngaha n'ugukorera Imana kubw'abantu, n'ugukorera Imana kuko Abarundi bariho, n'ugukora ivyo Imana igomba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nukuraba imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, si bindi vyinshi bikenewe. Dosiye nukugira ngo uyitondeke neza. Hari abantu bahabwa ikomine, agaca ikomine igacimubera umwavarizatere, agaca aja kurondera miliyoni 100 ngo yubakiye abandi bubaka. Hari abantu bahabwa intara igacibabera umwavarizatere, agaca aja muri banki ati intara izoriha. Nturi kurakora ivyo Imana igomba. Nakwira ndakubwire ngo ikibanza cawe urimwo, Bibiliya yavuze ngo igihe ciwe, igihe c'umuntu kibaho kandi igihe c'umuntu kirahera, ariko igihe c'umuntu iyo giheze mbega yakibaye mu gute ico kibanza? Mbega ico kibanza kibayemwo gute? Dawidi aramenya amahigwe ati nugukora ivyo Imana igomba. Mu gihe ca Dawidi akora ivyo Imana igomba, agenda atabara abantu, araca bugufi, arayoboka. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo akora ivyo Imana igomba. Ariko ubu ngo Yesu wewe ntiyigeze abora. Wewe Dawidi yarapfuye, yarakoze ivyo Imana igomba, ararangiza urugendo, kandi na jewe ejo canke hirya y'ejo nzorurangiza, kandi na wewe uzorurangiza. Ariko ikibazo mfise, mbega wabayeho ukora ivyo Imana igomba? Ikomine bakujeje, intara bakujeje, ubuyobozi bakujeje, icari cyo cyose wahawe, uri kurakora ivyo Imana igomba. Nabonye umuntu umwe bahaye imodoka w'umushoferi, acavuga ngo iyi nzorya ngo kugeza no kwitore, nibati rya nyuma zorya. Hariho rero abantu bahabwa amabanga, aho gukora ivyo Imana igomba bagaca batangura kwikorera ivyo bagomba. Nagira ndakubwire ngo inyuma ya Dawidi haje uwitwa Salomo umuhungu wiwe. Uyo Dawidi Salomo yaje akiri muto, amaze imyaka 20, acaramenya ati ntivyoroshe kurongora Abisirayeli kuko ndacari muto.
hari ibintu bine bituma ndashobora kurongora abisirayeli. Nico gituma nkeneye Imana, nkeneye gusenga. Aca duga ku musozi gusenga. Bibiliya ivuga ngo amaze gusenga, hari yaravuze ati ibintu bine bituma nkeneye Imana. Nuko jewe ngiye ku ngoma maze imyaka 20, abisirayeli baba maze imyaka 30. Ikindi kandi gituma nkwiye gusenga nuko ngiye ku ngoma ndi umwana w'injoreke, wibuke ko yari yavyutse kuri Batiseba. Ikindi kandi gituma nkwiye gusenga nuko jewe ngwirikiye subiriye uw'Imana yakunze ariwe Dawidi. Ikindi kandi nkwiye gusenga nuko Dawidi yari umuhizi. Kubw'ivyo bintu bine ndakeneye Imana. Nagira ndakubwire ngo ahuri hariho abandi wasubiriye, hariho n'abandi buca bahaza. Nico gituma ukwiye gukora ivyo Imana igomba. Ivyo navyo uja gusenga. Dawidi arakora ivyo Imana igomba. Uyu Salomo nawe avuye mu masengesho ahura n'abagore babiri. Bibiliya ivuga ko ari bamaraya bamuzanira ibibazo. Hari ibibazo biri muri projet, hari ibibazo biri mu ntara, hari ibibazo biri mu migambi turiko turakora. Ivyo bibazo kuko twasize Imana imbere, Imana izobikuraho. Dawidi ahura n'abagore babiri bamubwira ati twebwe abasavyi bawe yari Salomo dufise abana babiri kandi twari turyamanye twese abana bacu bakomeye. Hanyuma twikanguye uyu mugore nsanga yafashe umwana apfuye aramumpa kandi gwanje yarakomeye. Abana ntibavuga, abana ntibari bafise base ngo babaronderere kwa masura bavuga tuyasa n'uyu. Hari ibibazo bihari bidafise ivyemezo, bidafise inyishu, ariko ni warondera Imana, Imana izoguha inyishu mu izina rya Yesu. Kuko yaravuye gusenga. Aba bagore babiri iki kibazo nico bahuye. Salomo caravuga ngo none ugukomeye nuwo kwande, umwe atugukomeye ni gwanje, uwundi atugukomeye ni gwanje, uwapfuye niwe gwiwe. Umwana ntavuga, ntibagira se, bari bonyene mu nzu, vyari ibibazo bikomeye. Nagira ndabakubwire ngo Uburundi n'abarundi naho twaciye mu bibazo bikomeye, Imana yadutoranirije indongozi zikunda igihugu. Nitwakomeza kugenda neza, Imana izoca inzira, Imana izotanga ubwenge bwose bwo gutuma ibintu bigenda neza. Salomo caravuga ati nzanira inkota ndabacenje ngo umwana kubirakomeye mutwara igihimba. Nyene umuvyeyi nyene umwana ati mumuhe basi ntimumwice, utari nyenewe nawe ati mwice tumubure mwese twese. Salomo caramenya ati umwana akomeye ni mumuhe urya afise imbabazi, uwapfuye nawe ni mumuhe uyo niwe gwiwe. Hariho abatagomba ko ibintu bigenda neza, ariko nitwakora ivyo Imana igomba. Igihe cawe urimwo niwakora ivyo Imana igomba, nukuvuga Imana izotanga ubwenge bwose, nibitagenda neza bizogenda neza. Turashimiye Imana imyaka 2 iheze nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu afise amagara meza, ariko agenda indongozi mukwiye kumusengera kurongora abantu ndazi vyari ivyo. Imyaka 2 le 1er janvier le 31 décembre umuntu akiri karagenda na ya migambi na ya maprograma na zangendo. Nagira ndababwire ngo dukomere Imana amashi yamudukomereje, Imana imuhezagire. Nagira mwese n'abari muri tribune ndabinginge mu vyaguruke tumutunge ibiganza tuti Imana nye n'umugisha ikomeze ibane nawe. Tumutunge ibiganza nye n'icubahiro, Imana nye n'umugisha n'abagufasha bose, Imana ikutuzigamire. Niyi myaka isigaye Imana izobana nawe, ukugendana n'Imana kwanyu Imana izobakomereza amaboko, Imana izokomeza Uburundi. Ibitagenda neza ivyo bavuga Imana izobihindura ubusa. Nagomba kubwira gusa muvyagire murakoze. Abantu mwese mukore ivyo Imana igomba, mugendere mu bugombe bw'Imana. Mufise igihe ariko ico gihe kizohera. Dawidi akora ivyo Imana igomba, mwese mukora ivyo Imana igomba, mwihana ivyaha, mwambara ukugororoka. Uyu Zakayo yari afise ubugufi butuma atabona Yesu, kandi ubugufi ni icyaha. Iyo icyaha kivuyeho umuntu arabona ibitangaza. Nico gituma
bibiri ivuga ngo uyu nawe ni umwana wa Aburahamu, kuko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Mana iraje gukiza Uburundi. Mwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Aburahamu se w'amasezerano, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Mana nyanamahoro, hezagire indongozi zacu, hezagire umukuru w'igihugu cyacu n'umuryango wiwe n'abamufasha kuganza igihugu cy'u Burundi. Imana igihangaze, Imana ibahezagire, murakoze cyane. Data, mu izina rya Yesu ndaguciriye bugufi, kuko uri Imana nyene ijambo, nyene Uburundi n'abarundi. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ndagushimiye Uburundi waduhaye, ndagushimiye indongozi waduhaye muri iyi myaka ibiri. Kiganza cyiza cy'Imana cyabanye na Nehemiya. Ndasabye kubaka inzitiro zari zarasenyutse, ndasabye kibane nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abamufasha bose, umwe wese amenye guhagarara mu kibanza ciwe mu gihe ciwe, akora ivy'Imana igomba. Kandi ukugomba kwawe nuko abantu bakumenya wewe Yesu wenyene. Mu izina rya Yesu urabazigamira, mu izina ryawe kigikorana umugisha w'Imana ukibonekemo, ibintango nziza y'umwaka ugira gatatu kwirikira byose bize bigende neza. Turagukomeye amashi kuri Imana ikwira neza, turagukomeye amashi kuri Imana izobikora, turakuvugirije impundu kugira neza. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Kandi Imana ihezagire n'uyu mukozi w'Imana. Dukomera amashi menshi Imana yacu kubw'ijambo ry'Imana. Iyi ni chorale irishura. Chorale irishura murawuzi n'umugwi mwiza w'abaririmbyi basanzwe bateramira Imana, bahimbaza Imana ku mugwa mukuru umugambwe CNDD FDD